Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saha 10 n'igice kw'isaha mpuzamakungu ya GMT, ni saha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prime Ndikumagenge. Ndabahaye mwibe mwese, turi kuwa mbere tariki 24 ukwezi kwa 11 mu 2025. Izi ni ingingo zamwe mu makuru tubafitiye. Igisirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kiremeza yuko hari intwazangabo nyinshi zaco zifunzwe, harimo na General Pacifique Masunzu azwi mu ntara za Kivu. Abakristo Katolika b'Abarundi n'Abanyarwanda baba muri Swede baraye baronse paruwase kuvejo yatanguye gusoma imisa mu Kirundi n'Ikinyarwanda ngo sikibanza cyo gusengeramwo gusa. Iyi paruwasi idufasha gukomera mu kwemera, gukomeza ku mico yacu kama aho twavuye. Twebwe rero biradufasha ariko umarangamutima ari no gukomera mu kwemera. Nairobi muri Kenya habaye umuhango wo gusezera igikomangoma Speciose mu Kabayonja imbere yo kuja gushingurwa mu Rwanda. Abakunzi b'inkino ntimuje kure, iki kiganiro gihagarikiwe na Nina Iradukunda. Ibyo byose ni mukanya Prudence Ngiyumva banje kutubwira amakuru aza kwisonga mu yavugwa muri BBC. Icyizere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kugera ku mwanzuro mu biganiro by'amahoro muri Ukraine cyakomwe mu nkokora n'ubuyobozi bw'Uburayi bwatsindegeye ko Uburusiya bugomba kuza ku meza. Mu mpera z'icyumweru gishize abategetsi ba Amerika na Ukraine bashimagije gutera intambwe nyuma yo guhindura bimwe mu mugambi w'amahoro ushyigikiwe na Trump wari ushingiye ku byifuzwa na Moscow. Ariko Minisitiri w'Intebe w'Ubudage uzwi nka Chancellor aravuga ko ibi bizagira agaciro gusa ari uko Uburusiya buje mu biganiro. Inkuru ya Toby Lackhurst muri yumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutse. Marco Rubio yavuye Geneve avuga ko umushinga w'amahoro w'igihugu cye uri gutera imbere. Ku mbuga nkoranyambaga Perezida Trump yavuze ko hari ikintu cyiza kiri kuba, ariko Perezida Zelensky we asobanura ko yiteze ko hari ibigomba kubanza kumvikanwaho. Mu butumwa bwa video yagejeje ku nteko ishinga amategeko ya Swede yavuze ko kwegurira ubutaka igihugu cy'Uburusiya cyaba ari ikibazo gikomeye. Yavuze ko Perezida Putin yifuza ko ubutaka yibye yabuhabwa byemewe n'amategeko. Abayobozi b'Uburayi nabo bakomeje gusubiramo ihame ry'uko Uburusiya butagomba kwemererwa guhindura imipaka ku ngufu. Umukuru wa Finland Alexander Stubb yavuze ko hakiriho ibibazo by'ingutu bikeneye kubona ibisubizo. Perezida Trump avuga ko ashaka ko Ukraine iba yasinye amasezerano bitarenze kuwa 4, ariko ibi bikaba bishobora kugorana. Abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bagiranye ikiganiro kuri telefone aho itangazamakuru rya leta mu Bushinwa riri kuvuga ko Xi Jinping yatsindegeye ku kamaro ko guhuza Taiwan n'Ubushinwa. Iki kirwa kigenga gitandukanyije n'Ubushinwa nyuma y'intambara y'umwiryane yo mu 1949, kandi nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itigeze yemera ku mugaragaro guverinoma ya Taiwan yatowe muri demokarasi yayishyigikiye mu bwigenge bwayo. Perezida Xi yagize intego guhuza Taiwan n'Ubushinwa. Akanama k'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza kari guhata ibibazo bamwe mu bagize uruhare mu mahano y'uburyo ikiganiro mbarankuru cya BBC cyakaze ijambo rya Perezida Trump. Umukuru w'inama y'ubutegetsi ya BBC Shamir Shah na Michael Prescott watumye umuyobozi mukuru wa BBC n'ushinzwe igice cy'amakuru begura nyuma y'urwandiko rwe rwanyerejwe rukajya hagaragara, bari mu bari gutanga ubuhamya. Trump yakangishije BBC kuyirega kubera gukata ijambo rye yavuze mbere y'imvururu zabereye ku nteko ishinga amategeko izwi nka Capitol ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere kwa 2021. BBC yabisabiye imbabazi ariko yanze kwishyura impuzamarira. Ikirunga mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Ethiopia cyarutse ku nshuro ya mbere mu myaka ikabaka 2012 cyohereza ibyotsi bikomeye mu ntera y'ibirometero 14 mu kirere. Iki kirunga kizwi nka Haile Gubi kiri mu karere ka Afar cyarutse ibicu byijimye mu gihe cy'amasaha menshi ejo hashize.
ikigo cy'ubujyanama mu bijyanye n'ibirunga kiri Toulouse cyavuze ko maguma zacyo zasandariye muri Yemeni, Omani, mu Buhinde no mu majyaruguru ya Pakistan. Biragoye kugera mu karere ka Afar kandi nta makuru y'ako kanya yari yaboneka ku bagizweho ingaruka cyangwa umubare w'abantu bakuwe mu byabo. Aya ni amakuru ya BBC. Kiliziya Gatolika muri Nigeria iravuga ko abantu 246 bakiburiwe irengero nyuma y'ifatwa bugwate rusange mu ishuri ryo muri leta ya Niger ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Abari bataraboneka barimo n'abakozi 12 ndetse n'abana b'abanyeshuri b'ikiburamwaka n'amashuri abanza. Guverinoma yo mu yindi leta Bauchi yo mu majyaruguru yatangaje ifungwa ry'amashuri yose abanza, ayisumbuye ndetse n'ayo mu cyiciro cya gatatu kubera impungenge zikomeje kuzamuka z'umutekano muke. Ejo hashize ku cyumweru perezida wa Nigeria Bola Tinubu yategetse kwinjiza mu mirimo abandi bapolisi 30,000. Urakoze cyane Prudence Ngiyumva. Nonge kwa ikaze mwidonido rya makuru duhera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho hari abasirikare bakuru bamaze igihe bapfunzwe, harimo na Lieutenant General Pacifique Masunzu yari yagenywe mu mwaka uheze kuba umukuru w'akarere ka gatatu ka gisirikare kagizwe n'intara za Kivu zombi na Ituri zisanzwe zirangwamwo intureka. Ibicishije ku muvugizi wa gisirikare, leta ya Kongo ivuga yuko abo basirikare bafunzwe mu rwego rwo kubagira ko amatohoza ku vyaha bijanye n'umutekano w'igihugu. I Nairobi n'inkuru ya Syriac mwawe nayo. Mu kiganiro n'amesha makuru ku biro bikuru bya gisirikare ku mugwa mukuru Kinshasa, General Major Sylvain Ekenge ari kumwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujeje w'agataya kazi na muntu CNIDH yaremeje ko intwazangabo nyinshi zo ku rwego rwo hejuru zipfunzwe. Ni nyuma y'uko ibinyamakuru bimwe n'amashirahamwe amwe berekaniye amakenga yabo kwihagarikwa ry'agasakisaki ry'intwazangabo z'ico gisirikare, aho hari abari bafite ubwoba kwirengero ryabo. Muri ico kiganiro General Ekenge ntasigura atanga kwihagarikwa ry'izi ntwazangabo nyinshi, nta n'amazina yabo canke ya bamwe muri bo atanga, kandi ntanavuga n'igitigiri cabo. Ekenge ariko yemereye BBC gahuza miryango ko muri bo harimo Lieutenant General Pacifique Masunzu, ariko ntamvo yatumye ahagarikwa yavuze. Yongeye koko kubera amatohoza akibandanya ataburenganzira afise bwo kwinjira mu mizi ngo avuge vyinshi vyerekeye iryo hagarikwa. Gusa yavuze ko bagirizwa ibyaha bikomeye bijanye n'umutekano w'igihugu. Uwo muvugizi w'igisirikare ca Kongo nahadatanga idonido ry'igituma izi ntwazangabo zahagaritswe, yabwiye abamenyesha makuru ko zahagaritswe n'ikigo kijejwe kurwanya ubukozi bw'ikibi bukorerwa ku mashini nyabwonko, ko rero ziri imbere y'ubutungane bwa gisirikare kugira ngo bukore amatohoza yimbitse hanyuma ubutungane bukore. Umugwi w'igihugu uje w'agataya kazi na muntu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo CNIDH uvuga ko washoboye kugendera izo ntwazangabo aho zifungiwe kandi ko zose zimeze neza. Lieutenant General Pacifique Masunzu numwe mu basirikare bakomeye mu bwoko bw'abanyamurenge bari bafite amabanga akomeye mu gisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Syriac muhawe nayo BBC gahuza miryango Nairobi. Urakoze Syriac, tugume ngahi Nairobi, aho uyu munsi habaye umuhango wo gusezera igikomangoma Speciose mu Kabayojo imbere yuko ajanwa gushingurwa mu Rwanda. Uwo mutegarugori yari igikomangoma yamuka ku mwami Musinga ku myaka 94 mu Kabayojo. Niwe mwana wenyene yaragisigaye akomoka kuri uyu mwami yatwaye u Rwanda gushika mu 1931. Ni inkuru ya Juventine Muragije Maria i Nairobi. Abanyarwanda baba muri Kenya, inshuti n'abavandimwe bazindukiye mu muhango wo gusezera kuri Speciose mu Kabayojo muri Kiliziya Don Bosco iri Nairobi. Mu bafashe ijambo harimo abana be, bavuze ko bishimira imyitwarire yaranze ubuzima bw'umubyeyi wabo. Bavuga ko yabatoje indangagaciro zo guca bugufi no gukunda igihugu. Gusa ngo ikiruta ibindi bishimira ni uko bagiye gushyingurwa mu Rwanda, nk'uko bivugwa na Christine Mukabayojo, umwisengeneza we. Genda mubyeyi mwiza, inshingano zawe urazishoje, ibyo ababyeyi bari barakwitire n'ibyo bagusabye ubigezeho. Bya bindi byose wari warasabye ngo urashaka ko muzataha, iyo utaba imfura, iyo utaba umunyabwenge, iyo uticisha bugufi ukamenya ijambo rigusohokamo,
ukamenya uwo ubwira n'utabwira. Mubyeyi, uyu munsi ntabwo tuba dutashe muri uru Rwanda rwatubyaye, utumye ugarura umuryango uzanye mu butaka bajye ku ifumbire y'igihugu cyababyaye. Wanze ku izina ryandura, wanga ko twibagirana, urahagarara usigara wenyine. Ambasaderi Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri Kenya yashimangiye ko leta y'u Rwanda izakomeza kuba hafi umuryango we haba no mu bihe biri imbere. Yaranzwe no gushishoza ndetse atabarutse izo ndangagaciro azifite. Icyashimisha bose nyango n'umuryango we nuko uyu mubyeyi atabarutse mu gihe u Rwanda ruriho, kabizanashoboka ko uyu mubyeyi azaruhukira mu gihugu cye. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Igikomangoma Speciose Mukabayojo niwe mwana wa nyuma wari usigaye mu bana 19 b'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Mukabayojo asize abana 6. Umurambo we uzashyingurwa mu Rwanda tariki ya 29 ukwezi kwa 11 nubwo yari amaze igihe kinini atuye muri Kenya. Juventine Muragije Maria, BBC Gahuza Miryango, i Nairobi. Arakoze cyane Juventine. Hano kuri BBC Gahuza Miryango isaha imwe irabura iminota hafi 19 mu Burundi no mu Rwanda. Mukanya turakomeza kubona no mu Rwanda nyine ariko tubifatiye muri Sweden. Abakristo Katolika b'Abarundi n'Abanyarwanda baba muri Swede baraye baronse paruwasi aho imisa isomwa mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Paruwasi Regine Cheli canke Mugabekazi w'Ijuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda yuguruwe ku mugaragaro kuri uyu w'Imana muri diocese ya Stockholm. Abarundi n'Abanyarwanda baba muri Swede bavuga yuko iyo paruwasi baronse irenze kuba aho gusengera gusa ngo igiye kuba ikibanza cyo kunywanisha no gukomeza indimi n'imico yabo. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yari mu birori byo kugurura iyo paruwasi. Aho ni muji wa Sara, nagasagara gato kari mu majepfo y'igihugu ca Swede. Hamajana y'Abarundi n'Abanyarwanda mu idini rya Katolika bavuye mu hingi itandukanye y'ico gihugu bahuriye kwinjira paruwasi yabo. Ico yisangije nuko isengesha mu rurimi rwabo gusa. Indirimbo nka zose ziri mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Ikambere n'igisomo nyamukuru c'uwo munsi kiri muri urwo rurimi. Abasirikare baramutwenga nabo nyene baregera ngo bamuhereze isiki bamubarira bati niwe buri umwami w'Abayahudi ni wikize wewe nyene. Maria Roza Mugoyikazi n'umunyarwandakazi yafashe urugendo rurenga isaha aza muri iyo paruwasi. Iyi paruwasi idufasha gukomera mu kwemera, gukomeza ku mico yacu kama aho twavuye. Hari abantu benshi baje muri iki gihugu bahuje ururimi bagwa mu madepression mu gahinda gakabije. Twebwe rero biradufasha ariko umarangamutima ari no gukomera mu kwemera. Abana bacu iyo baje no baribura, ntibaba biyakira nk'Abaswedwa n'Abaswedwa ntibabakira. Byarabafashije rero gukomera no guhura nabo ubwabo bakumva bifitiye icyizere. Natwe tukagira icy'ejo hazaza ko abana bacu bazakomeza nyine umuco wacu ugakomera ntucike. Kandi Abaswedwa barabikunda rwose, iyo turamutse dusenze tukabyina barishima cyane nabo tukabakurura bakazi wacu aho kugira ngo badutware iwabo. Ikorasi Bomana n'umugabo arenze imyaka 40 gato, akikijwe n'abana biwe 3 bari munsi y'imyaka 6. Hanyuma kandi kunguko gakomeye na kurwara ko koravukira ngaha nk'umwana w'iwanje ramaze kuja mu Burundi mugabo Ikirundi si kirenga, ariko yaje ngaha arumva amajambo amwame nk'ubundazi ko tugiye kuryama nk'akarorero uzawumva umwana akubwiye ati papa mpezagira. Hama natwe bikadukuza ko tubandanya duhembera ntitwibagire ururimi goye twaje tuva. Ivya bihuriza ko na Patiri Nyasi Nkurunziza gusenga mu rurimi rw'abanyamahanga naho uba waragwize heruguma ari ururimi rw'abanyamahanga. Burya dutwenga mu rurimi twonse, dusenga mu rurimi twonse, ko gusenga harimo gukomera induru mukama. Y'induru rero banje kwitraduiza kuyihindura mu rundi rurimi hari gishikira umukama ukutariko. Hanyuma no kugumya urwo rurimi, turi mu bantu batakaza ururimi n'ingoga, birabafasha kugumya urwo rurimi ariko kandi bakaruhereza abana biciye mu by'ukwemera bidaciye mu bintu by'inzankano, ko abantu bashaka kwigisha ururimi biciye mu bindi atari byiza.
Isal mu majepfo y'igihugu ca Swede. Alain Majesté Barenga, BBC Gahuza Miryango. Arakoze cyane Alain Majesté Barenga. Tuve muri Swede tuje mu gihugu cyo muri Afrika, aho ukivuze abantu benshi bashoka bumva intambara zakibayemwo imyaka myinshi. Muri ico gihugu rero hari umugwi w'abakinyi bariko barakora ibyo bamwe bo kwibaza yuko bitoshobotse, aho ndavuga Sudani y'Epfo, aho umugwi w'umupira w'amaguru w'abatabona uherutse kwandika amateka mu gutwara igikombe ca Afrika mu cicaro ca kabiri mu higanwa mpuzamakungu ryabo rya mbere, kuva ku kibuga c'umukungugu iwabo ijuba gushika aho bahagarara bambikwa umudari mpuzamakungu. Urugendo rwabo ruriko rurahindura uko ico gihugu kibona kugendana ubumuga. Inkuru ya Akisa Wandera mwumva mwijwi rya Syriac mwabonayo. Ubanza kuvyumva imbere yo kubibona. Ukudunda k'umupira, umurindi w'ibirenge n'abakinyi bavuga ngo voyi kugira bamenyeshe abandi iyo batumbereye. Ubu n'umupira w'amaguru w'abatabona, ahijwe aryo rirongora iyo uva n'iyuja mu kibuga. Ku muhingamo w'akazuba i Kampala, umugwi w'igihugu ca Sudani y'Epfo wariko urishusha imbere y'icahavuye kiba intango mboneka rimwe. Urongoye uwo mugwi ni kapitene Martin Ledu. Urugendo rwiwe mu mupira w'amaguru w'abagendana ubumuga co kimwe n'abandi benshi rwatanguye atazi uko bizogenda. Navukanye ubumuga. Ubu kuva namenya ko hari umukino w'amaguru w'abafite ubumuga nahise ntangira. Gusa ku nshuro ya mbere byari bigoye, ariko nyuma yo kumenya ko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona nawe yakina umupira w'amaguru, nabishyizemo umutima wanjye wose ndetse n'imbaraga zanjye zose mu kumenya neza ko nzagera ku ntego yanjye. Rero iyi niyo mpamvu umbona nkina muri Sudani. Urukino mpuzamakungu rwa mbere rwabo rwarangiye ku ntsinzi ishimishije cyane ya 3-0 bwa Uganda yakinira muhira, baba baratsindiye igikombe ca Afrika mu cicaro ca kabiri. Intsinzi Martin avuga ko isigura byinshi kuruta umudari. Mfite ubumuga bwo kutabona, gusa abantu ntibatwuba, ariko ubu bazi ko dushoboye kubera ko dusigaye dukina umupira w'amaguru kandi barabitwubahira. Ni nayo mpamvu no mu gihugu cyanjye basigaye bampa agaciro kuko bazi ko ndi umukinnyi w'umupira w'amaguru kandi hari aho nzamura ibendera ry'igihugu. Mu myaka 5 iheze, umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga w'abatabona wasa n'utabaho muri Sudani y'Epfo, watangujwe n'abakinyi babiri gusa. Ubu abarenga 40 niyo bakina mu mugwi w'igihugu mu cicaro ca mbere. Urongoye ico gikorwa cyo gukomeza uwo mukino n'umumenyereza Simon Madol Akol, umugabo yafashije mu gutanguza umupira w'amaguru w'abatabona muri Sudani y'Epfo. Uru rukino rwakiriwe mu buryo butandukanye. Harababona ko bidashoboka, ariko iyo baje kuturaba baratangara, bakabona ko bikunda, ko ari ikintu byo kuri gishobora gukorwa. Bitandukanye n'umupira w'amaguru usanzwe, uw'abatabona ukinirwa ku kibuga gitoya, metero 40 kuri 20, hafi inshuro 9 gito kurusha ikibuga gisanzwe. Ikibaho c'uburebure bwa metero 1 mu maduga gikikuje inkombe z'ikibuga kugira kigumize umupira imbere mu kibuga. Umugwi wose ugira abakinyi 5, bane bafise ubumuga bwo kutabona baja mu kibuga hagati, n'ugira 5 abona aja mu igori akanayobora abandi. N'umupira ubwawo urazwira, gutyo ugafasha abakinyi kumenya aho utumbereye bisunze ijwi gusa. Umunezero uronka uri kuraraba umupira w'amaguru w'abantu 11 niwo nyene uronka uri kuraraba urukino rw'abagendana ubumuga bwo kutabona, kandi murazi ukuntu umupira w'amaguru uryoshe kuraba. Ntaho bitandukaniye cyane, uretse amategeko ategerezwa gukurikizwa. Nk'akarorero, abafana ntibategerezwa kuvuza induru mu gihe abakinyi bariko barakina, kuko umupira dukoresha uratandukanye cyane kandi urimwe amajwi abakinyi bategerezwa kumviriza. Hari n'amajambo abafasha bategerezwa kuza barabwira abakinyi, bityo rero mu gihe abantu bose bavuza induru canke bakavuga cyane, ntiboshobora kumva ivyo bariko barababwira. Mbere no kwiruka biranyaruka kuruta umupira w'amaguru usanzwe umwe ukinamwe abantu 11. Sudani y'Epfo, igihugu ca mbere ca vuba, caciye mu ntambara y'imyaka 40. Amahirwe yo kuja mu nkino na cane cane ku bantu batabona ni make cane. Ariko kuri aba bakinyi
umupira w'amaguru w'abatabona wabaye inzira y'ubuzima. Kapiteni Martin Radu avuga ko wahinduye ingene abantu bamubona. Iyo urebye hanze y'ikibuga abantu benshi baranzi, kandi abo muri Sudani batewe ishema nanjye kuko twamaze igihe mu irushanwa kandi dukinira mu gihugu cyacu. Ubu rero nibwo bwa mbere ngiye hanze y'umujyi wa Juba, mbese Sudani muri rusange. Ibi bintera ishema. Iyo ntsinzi izotuma uwo mugwi ubandanya mu cicaro ca mbere cy'igikombe ca Afrika mu mwaka uza, aho bakaba bagamije kurondera itike izobashikana mu nkino Olympique z'abagendana ubumuga zo mu 2028 zizobera i Los Angeles. Arakoze cyane Akisa Wandera muri iyo nkuru mwumva mu ijwi rya Siriac muhawe nayo. Ubu naho tubahonje kurunana muzokumva ku munsi w'ejo. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye oya tuvugana ubu utarashyiramo inzoga nibyo byiza. Uragira ngo ejo uzanyihinduke ngo wabyemeye kubera inzoga? Ibiki nemera Nyiramare? Ntabyo nemera rwose, uwambonye azaza binshinja imbona nkubone. Ngo iki? Ibiki se bagushinja? Ibyo ngibyo uvuga nyine ngomba kwemera. Uwo twabikoranye azaze abari unshinja. Ni 12:45 kuri BBC. Hazo bari ku munsi w'ejo kwa kabiri rero muzobe hafi ku masaha musanzwe mumenyereye. Ubu naho abakunzi b'inkino na cyane cyane umupira w'amaguru ntimuje kure, ibe bucyana bateguriye amakuru. Basuhuze mwese bakunze b'imikino kuri BBC. Uyu munsi nyahere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport bikomeje kwanga. Ejo yakubiswe na AS Kigali ibitego 2-0, ukaba umukino wa kabiri tsinzwe yikurikiranyije nyuma yo gukubitwa na APR 3-0. Iyi kipe ikunzwe na benshi mu Rwanda iravugwamo akabagari k'ibibazo biri guterwa n'ubwumvikane buke hagati y'abayobozi bayo. Ni mu gihe mukeba wayo APR FC nawe yakubitiwe i Musanze kuwa gatandatu, ubwo Musanze yayiteraga ibitego 3-2. Igice cya mbere cyari cyarangiye APR yariye 3-0. Police FC ikomeje kuyobora shampiyona n'amanota 20 nyuma yo gutsinda Gicumbi 2-1, ikurikiwe na Gasogi United kuwa gatanu yisasiye Kiyovu itsinda 1-0. Gasogi inganya amanota 15 na Musanze. Mu Burundi naho shampiyona y'umupira w'amaguru yarakomeje. Bumamuru yatsinze Royal Vision 2-0, Flambeau du Centre itera Messager Ngozi 1-0. Ni mu gihe Musongati yatsinze Dynamique 2-0, naho Vitalo itera Ngozi City 3-0. Kuwa gatanu Aigle Noir yari yatsinze Interstar 2-1, ikomeza kuyobora shampiyona ifite amanota 31. Muri Afrika ikipe ya Al Hilal ubu ikina muri shampiyona y'u Rwanda yatsinze umukino wayo wa mbere mu matsinda yo guhatanira igikombe cya Afrika cyayabaye ya mbere iwayo CAF Champions League. Kuwa gatandatu ku kibuga cy'amahoro i Kigali, Al Hilal yatsinze MC Alger yo mu gihugu cya Algeria 2-1, umukino wo mu itsinda rya gatatu. Uyu mukino wasojwe n'imvururu zikomeye aho abakinnyi ba MC Alger babaye nk'abananiwe kwakira gutsindwa, bisaba ko abashinzwe umutekano binjira mu kibuga guhosha imvururu. Muri iryo tsinda kandi ikipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo yatsinze Saint-Eloi Lupopo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitego 3-1. Mu itsinda rya kabiri Dar es Salaam Yanga yahatsindiye FAR Rabat yo muri Maroc igitego 1-0. Ni mu gihe Al Ahly yo mu Misiri yatsinze GS Kabylie yo muri Algeria 4-1. Ku mugabane w'Uburayi mbanze mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League ikipe ya Arsenal yazanikiriye nyuma yo gukubita itababariye Tottenham. Ibindi ku mikino yakinwe reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Intsinzi ya Arsenal kuri mukeba wayo Tottenham ntikomerera mu ngano y'ibitego 4-1 gusa, ahubwo no mu buremere bw'amateka yanditse kuri Stade Emirates. Ni ku nshuro ya mbere umukinnyi w'amakipe ahora hanganye atsinda imbumbe y'ibitego 3 mu mukino umwe izwi nka hat-trick mu myaka 48. Eberechi Eze niwe wabigezeho yinjiza igitego cya gatatu mu mukino Spurs yarushoga bigaragara. Oh, lovely from Aja. Oh, he scored from the edge of the area with his right foot. Ariko kuba have Gunners amahirwe yo kwegukana shampiyona bwa mbere mu myaka 21, umutoza Mikel Arteta yirinze gutwarwa n'amarangamutima. Urabona uburyo bigoye gutsinda buri mukino muri Premier League urakaze, haracyari urugendo rurerure.
reka tugende umukino ku wundi twishimire iyi ntsinzi. Dufite Bayern ku kibuga cyacu, dukurikizaho Chelsea iwayo, rero dufite icyumweru gikomeye imbere yacu. Ku rundi ruhande Thomas Frank wa Spurs ngo uburemere bw'iyi ntsinzwi buteye igisare ku ishema ry'ikipe ye. Imikinire mibi birababaje cyane. Iyo twakora no gusaba imbabazi abafana kubera kudakina neza. Mbere y'umukino nari mfite icyizere rwose ko turi buhatane, ariko ntitwabikoze. Mu yindi mikino amahirwe ya Liverpool isanganywe igikombe giheruka ageze ku buce nyuma yo kwandagazwa na Nottingham Forest. Ikipe yatangiye umukino munsi y'umurongo wo kumanuka mu cyiciro cya kabiri ariko igatsindira Anfield 3-0. Mu mikino 12 ikipe y'umutoza Arne Slot imaze gukina yatsinzwe kimwe cya kabiri cyayo 6 yose. Kubera ibyo yicaye ku mwanya wa 11. Manchester City yaryaga isata burenge The Gunners nayo yatunguriwe kuri Stade St James's Park itsindwa 2-1 na Newcastle. Ni intsinzwi yaharuriye Chelsea inzira yo gusimbukira ku mwanya wa kabiri ku rutonde nyuma yo gutsinda Burnley 2-0. Crystal Palace yo yongereye ibibazo bya Wolves iyitsindira Molineux 2-0 mu gihe Aston Villa yageze ku mwanya wa kane nyuma yo kwigaranzura Leeds yari yayibanje igitego ariko umukino ukarangira umutoza Unai Emery abonye amanota 3 akesha ibitego 2-1. Manchester United irasoza umunsi wa 12 wa Premier League muri iri joro saa 2 z'i London yakira Everton kuri Stade Old Trafford. Urakoze cyane Prudence. Soreze mu gihugu cya Espagne igitego cyo ku munota wa 47 cyatsinzwe na Jude Bellingham cyarinze Real Madrid gusebera kwa Elche mu gihe amakipe yombi yanganyije ibitego 2-2 ndetse Real inasubira ku buyobozi bwa shampiyona ya La Liga irusha Barcelona inota rimwe. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino yo mu mihingo yose. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Turi hafi kurangiza kino kiganiro ariko reka Prudence ngimwe baza tubwire inkuru ducange zitatu zivuga ku isi. Icyizere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kugera ku mwanzuro mu biganiro by'amahoro muri Ukraine cyakomwe mu nkokora n'abayobozi b'u Burayi batsindegeye ko Uburusiya bugomba kuza ku meza. Mu mpera z'icyumweru gishize abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aba Ukraine bari bashimagije gutera intambwe nyuma yo gukora impinduka ku mugambi w'amahoro ushyigikiwe na Trump wari ushingiye ku byifuzwa na Moscow. Ariko Minisitiri w'Intebe w'Ubudage uzwi nka Chancellor aravuga ko ibi bizaba bifite agaciro gusa ari uko Uburusiya buje muri ibi biganiro. Abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bagiranye ikiganiro kuri telefone aho itangazamakuru ryo mu Bushinwa rya leta riri kuvuga ko Perezida Xi yatsindagiye ko hari akamaro gakomeye ko guhuza Taiwan n'Ubushinwa. Iki kirwa kigenga gitandukanyije n'Ubushinwa nyuma y'intambara y'umwiryane yo mu 1949 kandi nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itigeze yemera ko mugaragaro guverinoma ya Taiwan yatowe muri demokarasi yashyigikiye ubwigenge bwayo. Naho akanama k'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza kari guhata ibibazo bamwe mu bagize uruhare mu mahano y'uburyo ikiganiro mbarankuru cya BBC cyakase ijambo rya Perezida Trump. Umukuru w'inama y'ubutegetsi ya BBC Samir Shah na Michael Prescott watumye umuyobozi mukuru wa BBC n'ushinzwe igice cy'amakuru begura nyuma y'urwandiko rwe rwanyerejwe bari mu bari gutanga ubuhamya. Urakoze cyane Prudence ngiyumva nanjye ndababwira yuko igisirikare ca Republika ya Demokarasi ya Kongo kishemeza yuko hari intwazangabo nyinshi zacu zifunzwe harimo na General Pacifique Masunzu azwi mu ntara ya Kivu n'ay'abakristo katolika b'abarundi n'abanyarwanda ba muri Sweden baronse paruwase izohora isoma imisa mu ndimi zabo z'ikirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru yarahagarikiwe na Nina Iradukunda jewe mwumva nari Prime ndi ku magenge mwese abaduteza amatwi turabakengurukiye tuwifuriza ijoro ryiza naho butaha.